iya mbere no kuvuga urunani Dynamo Remesha hamwe na Tigers hagakurikira rero yagivamwe nka Lezipo Jimkana hamwe na Kerne no mugwi wa New Star. Iyo migwi rero ine yabaye ya mbere ikaba ariyo urunani Dynamo Remesha na Tigers bakaba baragiye mu cyo bita playoff. No kuvuga ine ya mbere mu bisanzwe bagiye muri za demi final. Mugabe izo demi final hadakina urukino rumwe bakina inkino zine bambe bakina inkino zitanu ku migwi ibiri yahuye muri demi final. Ariko kandi bakabategekanya ikintu kivuga ngo utanga uwundi gutsinda inkino zitatu izo nkino nta kamaro kuko zirinda zija muri zitanu kuko baba bari barondera n'ubundi uwo shobora gutsinda mu nkino zitanu. Icara ikibaye rero nuko umugwi w'urunani washoboye gutsinda Tigers mu nkino zitatu zose. Nayo umugwi wa Dynamo ushobora gutsinda umugwi wa Remesha mu nkino zitatu. Izo nkino zose rero zagiye ziba twagiye tuzisubiramwo ntituza kuzigarukako. Turagaruka Alonzo ku nkino zabaye ku munsi wejo arizo za nyuma novuga zabaye za nyuma kuko iyo migwi yakinye inkino za nyuma. Urunani gwaronso victoire yabo ya nyuma igira gatatu, Dynamo baronka victoire yabo ya nyuma igira gatatu. Abo rero babiri bakaba bagiye gukina finale. Ivya finale turabigaruka ko canke tuzonabigaruka ko no hanyuma ariko tubanze tugaruke ku rukino gwaraye ruhuje urunani hamwe n'umugwa Tigers ku munsi wejo. Rukino gwatanguye igihe cy'isaha 10 hariya kuri Departement des Sports. Mu nyuma naho igihe cy'isaha 12 aza kuba urukino rwa Dynamo na Remesha. Urunani Alonzo gwashoboye gutsinda Tigers ku manota 63 kuri 57. Duhere kuri urwo rukino no rukino warurereye difference ya 6 points difference ya manota 6. Alonzo urwo rukino wararuravye n'urukino gwaranzwe n'iki n'icyahe wabonye kuri iyo migwi? N'urukino gwaranzwe na ritme nziza. Ritme nziza tuvuga novuga ku ruhande rwa Tigers ariko kandi urunani ruba rurunani nyene bari equipe novuga yiyubatse ndetse yifitiye n'iryo zina ryayo nyene abafana bari benshi ku ruhande rwabo. Tigers bo borumva n'abantu bategeza kwishimikiza novuga izo nguvu zabo cyangwa ngo buhinga bwabo gusa. Ariko icyadutangaje novuga kuri uru rukino nuko novuga habayemo dynamisme novuga idasanzwe, habayemo novuga ukunyinyana kudasanzwe tutari tumenyereye novuga kuri izo zindi match zari ziherutse novuga kubahuza. Rero tukitangura kubona novuga agace ka mbere n'aka kabiri twavuga ati eske Tigers uko tuyibona siryo sango niri kuratanga ibimenyetso yuko noneho nabo nyene bafise ico bokoze kuri uru rukino kuko agace ka mbere karangiye umengo basa nk'abanganya ariko igice ca mbere donc agace ka kabiri bagiye kuruhuka. Ino equipe ya Tigers iri imbere inota rimwe 36-35 sinzi kuvyibuka. Rero aho onye turavuga ati hano hariho akazi kadasanzwe hari akazi kadasanzwe kuri no equipe y'urunani tegereza gukora kugira ngo noneho bikure novuga muri no danger equipe ya Tigers ikirabashiramo. Rero uje ku bwanje muri rusangi urunani gwaje kubikora muri deuxième mi-temps nkuko novuga ya grande equipe novuga iyo novuga bibakomeranye hari uburyo novuga bundi baba bibikiye canke baba bafise novuga ubundi buryo basohokamwe novuga ivyo bibazo. Urunani rero baje gusohoka mu ivyo bibazo mu gice cya kabiri barabonye ko haci habimpinduka. Hari abakinyi novuga elema nka zibiri zari zashizwe ku mubare mu nyuma barazinjije ndavuga Dikonge ndetse na Nuriya Anye Jean-Jacques Boissy. Jean-Jacques Boissy atabonetse igice ca mbere cyane mugakaza gukorera cyose ni yabo ca kabiri. Ariko Dikonge wewe ni kubera ko ari na mushasha Burya rwaro rukino gwe rero abo bantu ariko kandi novuga niyo soutien donc y'abafana ku kanyuma
byarafashije urunani nyene novuga gusohoka hotete kuri ruya rukino naho byari bigoye cyane gose gusa twokeza equipe ya Tigers kuko ni equipe novuga yaje ifisi yindi sura bitandukanye novuga nko kutsindi nkino naho bitabakundi. Bon ku munsi w'ejo Alonzo hari ikintu twabonye kuri Tigers kwititeguriye gutsindwa cyane ko gwari urukino ruba permeta kubandanya canke ko cabavamwo direct no kuvuga kuri ko babatsinzwe inkino zitatu zose. Tigers warabona yuko bariko baragerageza ku buryo bitarangira uwo munsi ishaka ryari ryinshi ariko Alonzo baza guhembukirwa n'umukinyi wabo sinovuga ko yabahemukiwe umunsi mubi uwitwa Kasongo Clement uravye match yiwe ni match wogenda ukamugayira kuri bimwe ariko ukamukunda ku bindi uwo tuvuga nuri afise tentire za rouge uriya wanashima ugiye kuraba Yves ari no mu bantu wanashima ba bidebruye canke nuko atagiye ku rugero rwiwe twari dusanze tumuzi ahandi ho wogenda ukaraba abandi bantu bagerageza novuga kwigaragaza niwe muri Tigers niwe ariko atari nkuko menye atari ku rwego rwiwe je ahubwo ikintu no garuka nkagayira Tigers na twari kumwe naguma ndakikubwira Tigers barahusha cyane gose amalance donc amashuti donc arukundu arujyo novuga l'équipe y'urunani itari kwikina canke byabagoye cyane gose novuga gukina jeu défensif gushika naho novuga rabo uburyo novuga bakuyemwe amanota agira nko kwicenda nko ku munota wa nyuma cyangwa mu segonde yanyu amanota 9 yose barayakuramo hari uburyo urunani côté défensif batari beza ku munsi w'ejo ariko ino equipe ya Tigers inanigwa guprofita novuga yo faiblesse y'urunani ku munsi w'ejo urumva bararonka uburyo bwo gushuta bakaronka uburyo bwo gupenetra muri surface kugira ngo binjize amanota ariko bagahusha cyane gose kijya kintu reje nagarutse ndavuga ati iki kintu cyo guhusha cyane gose ku ruhande rwa Tigers bariko baronka uburyo nk'ubunye bwiza baraza kuvyicuza wagumye ugaruka ko kintu cyo guhusha amanota menshi cyane ariko ku ruhande rw'urunani Alonzo tugaruke kuri bano basori igice ca mbere ntabwo twabonye uwitwa Jean-Jacques Boissy akoreshwa kanini ariko igice ca kabiri ubwo Tigers yesa no kumenga igice ca mbere yabananije cyane Boissy niwe yaje afata ibintu mu minwe urabona ko ahinduye urukino novuga nti warabonye amanota 3 atsinda uno Boissy amanota atari make ariko kandi ukabona yuko wewe iya hari asa no kumengo arahinduye ibintu ariko ico kintu kikagaruka ku ruhande rw'urunani ni kintu abantu bamaze kumenyera niwe meilleur joueur wande urunani niwe mukinyi ashobora kuza akagira iyo difference niwe mukinyi asa no kumengo ntafadika niwe mukinyi nkino zose bimwe byo kuvuga ngo uragize ibiye byiza nabibi biragize kuba tugiye kuraba ama statistique siwe mukinyi yagize amanota menshi nkibisanzwe ku ruhande rw'urunani hano umuntu yagize urukino gwiza no kuvuga man of the game ni uwitwa Sibanyoni ariko no muhungu ibiharuro byo biba biteye ubwoba Alonzo yagize amanota 11 agira rebound 16 ni nayo point for you ni wafise record ya rebound mu nkino za zose amaze gukina hano akaba yarigeze kugera rebound 23 Alonzo urumva ko ari ibintu bidasanzwe muganibaza yuko kuba Sibanyoni yaragize ico yoba yarushije Boissy nibaza ko ari umwanya kuko yakinye presque novuga buri karta yararonka umwanya wo gukina par contre uno Jean-Jacques Boissy wewe yayinjiye mu gice cya kabiri kigitangura naho nyene akagenda aruhuka kenshi urabona aba Jean-Jacques Boissy babita ba homme de situation homme de la situation ni wa muntu ushiramwe cyangwa ukenera iyo bintu ubona ko byayangaye mu bisanze ku rukino rwo ku munsi w'ejo umumenyereza aho Kagabo niwe yari kuri bando tuje by the way kuko twarumvise yuko uno Elvis Kagafisi umengo arafise ibintu bya deye gucyonye yarabuze umuvyeyi ni kuvuga yuko aho Kagabo ku rukino rwo ku munsi w'ejo yabona umengo ni match ya nyuma kubakinyi afise mu gihe yo ruhurira Jean-Jacques Boissy kuko
urubanza rurakomeye cyane gose gwa finale yo bomufasha gutsinda Tigers byoroshe. Izo ni systeme zikunzwe gukoresha n'abamenyereza benshi yo novuga ugiye gukina match uvuga ati ni match yo kurangiza ni très important cyane ari bikwiye turamaze gutera intambwe kubikora kuko urunani victoire zibiri hasigaye victoire imwe womengo bari bafise novuga maximum possible y'ivyo bari bamaze n'ivyo basabwa novuga gukora kugira ngo bashike muri finale. Dufate nka 75% yo kugira bashike muri finale bari bamaze kuyigerako. Biri raisonnable yuko ushobora gufata nka element clé zawe nka zibiri bati aba anye reka sinda baruhishe kuri no match ndaba reserve nibyo bikorana ku ruhande gurunani no ku bandi bakinye atari we kwitanga ntago byari cyane. Nabonye wewe uri kuravuga ku mukinyi Brighton Hopes uti nta bidasanzwe namubonanye mugabo nibaze ko imvunya mukuru ari uko bisa no kumengo byararangiye ahubwo batangwe uranka Brighton bamuzanye cyane uravye n'amafaranga baba bahembye Alonso ntabwo ari uko ubakeneye mu kwitanga ngo baronde victoire gira gatatu ahubwo ubutangwe kwiyumvira za finale abari baza bafasha kuko byose bizoba bizingiye kuri finale kwitanga rero kwabo ububona mengo niyo mpamvu hagenda haba nk'akantu mengo kagenda kabura rero bagiye kubona yuko bimaze ku donc ruriko rurakamba bagiye muri mita Tigers novugira imbere ya binota rimwe nibwo bwa mbere muri zi match za playoffs bari bamaze gukina Tigers yabagiye novuga muri mita inota rimwe canke bagiye imbere tout simplement ahubwo ati Tigers tugiye imbere muri mita baraja hamwe ahubwo ati tukora iki reka rero dusumanure tukorokana imizinga yacu yose tukorokana imizinga yacu yose mu gice cya kabiri kuko twabonye yuko urugamba rutoroshe twace tubona Boissy tubona uwitwa Dudeng nawe yatsinze amanota menshi kuri 3 ariko kandi uyu Albert Odero nawe nyene yajaragira ivyo afashije mugabo akagenda babakinisha umwanya muto badiyome bo mu gice cya mbere bariko umwanya mwinshi no muri deuxième mita cyangwa bwa kabiri bwose yagiye arabukina na kino kigabo rero ciki Nigeria uyu Prince FM nawe nyene cyaje mu gice cya kabiri naco nyene gufasha ibintu nawe nyene akaba yagize icafasha nuko rero urukino rwa gurunani na Tigers ruba rurarangiye ku ntsinzi y'umugwi w'urunani uko rero inkino zari zitegekanijwe zindi zibiri zari guhuza urunani na Tigers zotegekanijwe ku munsi wa gatandatu no ku munsi wa Mungu Alonso ntizikibaye kuko urumva victoire zitatu urunani bamaze kuba bazigerako bazitanga ko equipe ya Tigers urumva yuko Tigers yahise novuga irangiriza hano canke isezererwa hano nubwo amahigano y'uno mwaka ariko ngira ngo warumvise novuga amategeko mashasha y'uno mwaka mu nkino mpuzamakungu yuko equipe zitatu arizo zizoja mu nkino mpuzamakungu muga mahigano atandukanye iya kabiri ni ya gatatu bazoja muri zone 5 ariko iya mbere izoja muri bare rero harahari novuga indi gahunda yo kugwanira ikibanza cya gatatu hagati yaremesha na Tigers sinzi yuko bazofatira classement yuko remesha oya bazokina nabo bazokina finale bazoza barakina kugwanira no kuvuga troisième place rero umva ko hakiriho novuga ayandi mahigwe hari yategekanijwe rero izindi nkino za Tigers n'urunani n'inkino za remesha na Dynamo ariko ntizikibaye ariko kandi finale zizoca zitangwa ino weekend reka tubanze tuje ku rukino nago gwa Dynamo tuca tubigaruka ko icese Dynamo Alonso nayo yariko itana mu mitwe no mu gwaremesha byose biragenda bisa kuko nabo nyene victoire uko zagenze ne nako vyagenze ku ruhande gwa gurunani na Tigers rero Dynamo ikaba nayo yikuye imbere ya remesha ku manota 83 n'amanota 76 cyo kumva Alonso ngo remesha yatsinzwe na Dynamo urunani rwatsinze Tigers ukibaza ngo izinkino zejo zaroroshe ntizoroshe
ariko imvonya mukuru nijya wari kuravuga bamwe bagenda batangura kwiyumvira finale kuko bazi ko basigaje rukino rumwe bavuga ati nawe no mu nkino zitatu zikaye turi tubure rumwe bagasa no kumengo bararegeje ariko abandi nawe akavuga ati nuno munsi canke ntibisubire kuba abo niremesha na Tigers inguvu za remesha nazo nyene twarazibonye ku munsi wewe cyane gose difference novuga yari hari ku rukino gurunani na Tigers ndetse no gwa Dynamo na remesha nuko ritme ya Dynamo na remesha ari hejuru cyane bivanye nino equipe ya remesha nayo ari strong cyane gushika novuga ku mwanya wa nyuma ku mwanya wa nyuma bagiye basumbana novuga amanota make ariko en plus dosa gihushanye kiri hagati ya Tigers na remesha nuko muri Tigers nerema nka zibiri zitatu zishobora kuza gukora ibintu donc ku challenging na gutanga kazi ariko muri remesha attention novuga barafise abakinyi benshi barafise effectif novuga abakinyi batanu batangura na babiri babaramplace bashobora kuza novuga kubasa ariyo nko musore yitwa Jean Paul amanota 3 yatsinze ejo Jean Paul yabaye kabisa ifuro gigiti Dynamo nibwo bavuye basi ibaza umuntu ategezwa kugira remplacement mugaba fana bakagumu barabonye remplacement yo ya mbere yicaye ndibaza nk'imisegonda 30 bamusubiza mu urumva ariko si yo wenyene twarabonye abitwa abo yari uwa mbere Napoleon nawe nyene yagize match nziza n'amanota menshi ariko kandi sumizi nk'ibisanzwe muri defense ama rebound abari menshi kino gihungu Patrick cyacinje muri deuxième mi-temps ngabo nziza kuboneka muri deuxième mi-temps uno munya Cameroon yitwa Cedric yambara nimero 9 nibagarura ntuzenyo ucumubona ifoto y'uno mugo aremesha hariho babanze batugarukire kuri remesha gato abo rero akabari bamwe mu bakinyi baremesha bagerageje kwitwara ari nayo difference uri kuravuga ku ruhande hariho na nimero 14 nawe yagoranye cyane remesha nimero 14 hariho nimero 17 yari afise yambaye novuga yitwa Lengewane Morel uno mukinyi nawe yaza asubirira afatira gatoyi no bwa bakinyi baba barushe uyu unye kapiteni wabo ni Paul Gauthier ariko kandi ni nkabo uwo tutabonye ku munsi wejo ni Rodolphe niwe atarahari ariko Jean Paul nimero 4 Sumizi nimero 6 ntuze sindiko ndamubona ku ifoto uyu Napoleon uyu onye ni namushashe wanashima kuko yaravuye muri Gymkhana yari muri Gymkhana Napoleon muga yitwaye neza cyane muri Gymkhana ariko ku munsi wejo kabisa yitwaye neza cyane gose yagoye rero tugarutse kuri urukino Yves ni match novuga itoroshe namba kuri Dynamo ni difference y'amanota 9 nivyo ariko ugiye kuraba agace ka mbere karangiye nivyo Dynamo iri imbere nko ku manota novuga nka 10 agace ka kabiri hageze igihe Dynamo ishiramwe amanota 17 ariko remeshira yagarura inabaje imbere inota aho ni mu gace ka kabiri rero ku gace ka kabiri niho remesha yigaragaza cyane mu gice cya mbere higeze kubamwe difference y'amanota 17 ariko mu gace ndibaza uri kuvuga karta ya kabiri ndiko mvuga karta ya kabiri barayagarura buri yabage muri bitaba harimwo si difference y'inota rimwe kuko ndibuka yuko ari yasigaye amasogonda remesha ari yiri imbere witwa Etienne Tematonge aza gushiramwe inota amanota 2 acatuma Dynamo igenda muri mitaba fise igice ca kabiri rero naho nyene Dynamo yigeze kuba yashizemwe amanota menshi ariko remesha nayo ikazi kayagabanya yose uriya ni match yagiye guhera abantu biteze bati ayarimwe yose remesha irashobora kuko yamaze gutwara ya amanota 3 5 6 performance nziza rero z'uwitwa Gibert muri weekend iheze uno mukinyi Alonso ntabwo yagaragaye cyane bamwe bati kumbure ntiyaraherutse ino sima naho nyaragarukanya akantu kuko yitinya gato nta n'amanota menshi yashoboye gutsinda ariko ejo umumenere mwiza shoot nziza pass ariko zigitangaza Alonso
Gilbert ku munsi w'ejo numwe mu bakinyi novuga babaye ifuro ry'igiti equipe ya Remesha kuko yatanguye mu kibuga mu bakinyi batanu batangura mu kibuga aza gukina novuga nk'iminota nk'itandatu umunani imbere yuko agace ka mbere gakarangira bamusubiriza n'uwitwa Cuma Toto amanota maze kuba novuga nka 10 gucyonye difference y'amanota 10 ariko mu gihe novuga Cuma Toto yarangije novuga ko gace ka mbere hama asubira mu kibuga atangura mu gace ka kabiri bagaruye ya manota yose hama mu kumusubiriza Cuma Toto bashiramo no biri kamayenge nawe arajamwo mumenyereza yibaza yuko ari permutation nziza ariko biri nihigeze novuga agaragara ku munsi w'ejo ntituzi cyamubaye n'umwanya yarose muke kuko wabona yuko remplacement ziriko zigenda cyane kuri Gilbert bivanye n'uburemere bw'ubukino ariko kandi na ritme kungene Gilbert yagiye muri match cyane yagaragarira muke muri wa mwanya tukavuga Remesha yagaruye amanota menshi cyane byahuriyana nuko Cuma ari wari mu ariwe mu kibuga ama yuko absence ya Gilbert icishoka igaragara ni Gilbert nawe yinjiye amanota yacasubira kugira bigasubira guhinduka yacasubira kuduga rero amaze gusubira mu gihe kabiri uno biri ntiyasuye novuga kuronka umwanya kuko n'izindi permutation zaca ziba kuri Gilbert na Cuma Toto rero Gilbert yari impeccable ku munsi w'ejo pass nziza ama defense nziza urabona yuko yavuye ametriza uno Paul yari yabuze umufata ariko Jean Paul ariko mu nyuma Gilbert ava novuga arametriza novuga arametriza iriya ritme yurira mukinyi ariko kandi rabo buryo novuga yari reflexive cyane gose yari donc pass za kure na kure kandi zishika byukuri Gilbert navuze ati uyu mukinyi numwe mu rukiza dinamigiye kunovuga ko yaronse canke yungutse muri zino nkino novuga zisigaye za finale numwe mu bakinyi rero bungutse bagiye kugira ko ariko kandi twabonye performance z'utwa Etienne Tamatonge Etienne yari debrouillé nawe ntafadika buriya ntafadika cyane Etienne yari debrouillé uyu unye Matargey nawe yari debrouillé nagomba tunamuze ku bwanyuma nawe yabaye impeccable kandi burya nawe ariko yatanguye bimugora anakina n'iminota mike yatanguye bimugora gushika naho mumenyereza agira ubwoba abanza kwanza aramuruya babanza kumuha amakonseil hariya babanza donc kumushira muri ben ya match agarutse rero novuga mu nyuma niho novuga byavuye bimukundira uribuka yuko n'abafana b'urunani bariko baramudestabiliza cyane gose baba bafise amaelema yabo nyene bazi bari yari danger ku ruhande rwa ariko byukuri nawe nyene ari mu bantu baterereye ku ntsinzi yejo ariko hari no vuga n'ubundi mukinyi ariho umukinyi nka Jaja bambe nka uyu Amayo nawe yaramaze igihe kinini kuva match aleza VBL Elite 8 bakina n'urunani ntiyabwagaruke babonye ko yakinanye n'agaza uno mu Nigeria Dynamo barihanganye baramurindira ariko ukabona yuko Alonso biravuga ko yaramaze nk'indwi zibiri ari tayari bavuga bati uyureka tumurinde aho tumukenereye saha muri izi zibiri bambe muri izi za izi playoff canke ari yabavuye muri za VBL Elite 8 nawe ubona ko target ari kumuzana mu nkino za finale Amayo ariko kandi twarabonye mu Nigeria Samkelo Cheli mwiza cyane ku manota 3 nawe yakinye umwanya muto na Richard yakinye umwanya muto ibyo byose ukabona yuko nuku reserva harimo akantu ka reserve kuri bando tusheho nk'uwitwa ntuzenya ntiyigeza akina Israel Otobo Israel ni mushasha ntaranatangura ndavuga ko bahora bahari uwitwa Nyemeke ntiyashoboye gukina yari kuri ban ariko uwitwa uno Jean Paul Muanjo umu Nigeria yambara nimero 12 kuri muri equipe ya Dynamo nawe yitwaye neza cyane umupivo mwiza gosi Azolibe Francis kiriya c'amatentire naco caragerageje muga nawe nyene si match ideal
mugabo yitwa Bujeje Romisi. Bujeje Romisi numwe mu bakinyi novuga ariko arafasha bikomeye cyane gose ekipe ya Dynamo. Uravye novuga buri kanya numwe mu bantu bakunze mumenyereza ndamaze kubona akunze kumushiramwe yagomba kuruhurira uyu unye Etienne Tamatonge. Bakunda gukurana niwe bakunda gukurana. Ariko urabona ko Etienne yo novuga ivyo baba bamukuriyemwo uraraba novuga absence yiukayibura mu gihe haba hinjiye no Bujeje Romisi kuko nibijyanye nakora amanota arayinjiza agacreate ama occasion akagira defense nziza byukuri uno mukinyi yaradugije urwego cyane ni no mukinyi turiko turishimira Alonso muri basket uraraba ugasanga muri equipe nationale byukuri paraporo yaba bakinyi tuzana aba bakinyi urunaniro bagwararokrise Dinamo yararokrise baba bari muri Remesha muri Tigers none ugiye no muri za Lezipo uraraba nivo yabi wacu ukabona yuko Alonso guhera ku matayi kavuga uti yamara nationale yacu byifashe gute ko mbona nivo yabo ibayabaye cyane iyo uronse elema rero nka Bujeje Romisi ubona yiyempoza kuriya cyane urabona kuza kwiyempoza ku buryo usanga mu bakinyi bari importa muri Dinamo ugasanga Bujeje igeze na nterigira none ugasanga ni zero selection muri equipe nationale uyu n'umukinya kiri muto ni hadi akiza burya nagiye kumenya ko be na Napoleon aba nta cup nimwe muri national team bafise iyo ni nyunguriye kuri equipe nationale iyo ni nyungu kuko aba baca baza bahambye ba Richard ba Gibere bari basanzwe ba Landry aba basumizi aba rero baje biyongera arizo elema ba Clark bose bari bahasanzwe burya mu bakinyi beza biyompoza mu runani na Dinamo ububona umuntu nka nkuriya Orly kabona ni nivo quality yempoza bikuye muri ntuze mu runani ukaraba Meya ni sawa Clark aragerageza kuza muri bari abapivo burunani bambe bari bamenere burunani ba Bria Kavakure nawe nyo ubona ugwego rutanguye kuba atari gwiza bayive ukabona hari ukuntu akanivo kabo nyene katiyempoza bikuye ba Maliki nawe ubona yasubiye inyuma ukuntu ariko kuza kuri Bujeje muri Dinamo Clark nawe akaza akabigerageza ububona ari nivo kabisa nziza dukeneye ububona dutangwa kugira inyungu ya kwa kundi tuvuga ngo aba bakinyi baza hari ukuntu bariko baraduza nabo basanze ngaha ububona rero kuri Bujeje Romisi ari umukinyi mwiza uwitwa Maktar Gay umukinyi mwiza wo rukino ku ruhande rwa Dinamo ku munsi w'ejo atsinda amanota menshi ariko kandi reka ndabiharuro vy'ukuntu vyari byifashe ni amanota 20 na manota 20 rebound 9 assist zibiri uno mu Nigeria uyu musore Alonso n'umukinyi yakuriye muri NBA Academy yahariya muri ntuzi muri Senegal cyo kimwe n'aba ba Boisi bakuriye hariya kuko abana n'aba Senegal kimwe mu bigo byiza muri basketball uravye taye urabona mu maso ukabona ko ari igipeti gitoya nyene mugabe igikinyi ciza bien sûr muri rusange nuko rero ambiance nayo je natangajwe no kubona mercredi aho umuntu yibaza ko abantu shobora kuba bagabanutse oya ariko niho bari benshi kurusha muri weekend ahubwo abantu izibagora ni zimwe ziba zabaye nka saa 3 kandi saa 5 vraiment ziba zibagoye cyane muri weekend n'izuba ni ikindi naco nabonye Alonso iyo facteur y'izuba uravye nka rythme match yari ya Remesha na Dinamo urabona ko izuba rigora bamwe tukusanga bava mu bihugu ngira ngo bikanye izuba ni kimwe mu bintu nabwo bikituma rythme itaba ku rwego rwiza nk'iyo nka rythme nabwo twabonye ku munsi w'ejo rero nibaza yuko ari ico kintu kivako duhereze kuri facteur y'abafana wayibonye gute ambiance abafana ni sawa hari novuga urwego rwiza novuga ku ruhande rw'abafana yaba novuga ku ruhande rw'urunani ni fans club novuga
yagutse cyane inaramvye ego kuko bari bafise novuga igihe kinini ya cyane gose barakreriya anye fans club ariko kandi hari novuga urundi ruhande rw'indi fans club iri kwiraguka cyane gose ya Dinamo babifashijemwo n'aba baza bararekrita urabona uriya ni Kajigo ni Bajigo niwe yari kwaranima novuga ku munsi wejo fans club ya Dinamo bari kumwe na uriya Chicken abarera anye bahoze mu runani mu mwaka uheze bari anye mu runani ariko uyu unye Chicken urunani rwamuguze ubwa mbere bamukuye muri Dinamo burya agize comeback gusubira muri Dinamo abo rero akari ku mutima kabo karagoye kumenya kaba kagoye kuko baba birimwo nk'akazi ejo warabonye dusohotse aza gutubwira ati Alonso na Yves ndababwije ukuri finale abafana ba Dinamo abafana ngo ba Dinamo bazoze kuraba match bambaye ikoti ngo munkino ndwi nzofuma ndabaheberamwo rumwe ngurunani rutsinze nyinshi uzotsinda rumwe rwonyene ati byo rero ndabibijeje ngo nta nivo bafise yo kudutsinda ati ndatumiye abafana ba Dinamo kuzoza bambaye ikoti urumva donc hari uburyo novuga harimwo ako kantu nyene ko kwiyemera ko kwiyumva ariko kandi kagatuma novuga na challenge hari bandanya kuja mu murindi mwiza. Ikindi nabonye ku ruhande rwa fanatisme hariho aba baba bari muco je nita makorale ruriya ruhande rw'urunani ruriya ruvuza ingoma ni parti ya Bajigo ariko no mu matribine buri muntu abafise equipe warabonye naho turi hariya no muri VIP usanga abantu bose bigira ahantu bagahaguruka bagakoma amashi bafasha bahe bariya bariko bavuza ingoma biba bimeze neza cyane nivyo rero byaranze umunsi wejo ku munsi wa Mungu Alonso finale y'urunani na Dinamo game 1 iratangura hazokwaka umuriro Alonso hazokwaka umuriro kumure tuzobaha program tuzoyibaha yose ya weekend kuri departement match kuko nizo zaremesha zokina n'abakobwa baba